uyu ntuzenya Kabila se wiwe yatwara Kongo yishwe n'abanyarwanda kubera ko hari ivyo bavuganye n'abanyarwanda atashira mu ngiro buryo u Rwanda rwariganza kuva kera. Izi nyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda Kabila zamutegetse kubaha amamiliyoni menshi chaque mois. Muga Tshisekedi amaze kuza acaravyanka. Amaze kuvyanka u Rwanda bati Gana Kabila wabonye uwo wasizeho katekara kuri kizi byose twarumvikanye. Haize imisi ngana gute mwumvise bavuga yuko president w'igihugu cy'u Rwanda yapfuye Paul Kagame. Navyo mwibuka. Nubwo tuba dukomeye uburyo bwose dukomeyemo iyo dushitse imbere y'urupfu tukavuga ati warupfuwe nawe turagusariye kubera ko nawe urumva uratimba mu urahambaye wewe rupfu ntivyavuzwe. Yego haize imisi ngana gute mwumva ngo colonel nanga ngo yarashwe ngo avuye mu gisagara ca Goma ngo arapfa. Mwasubiye kumubona Kagame mwasubiye kumubona. Haize imisi ngana gute mwumva yuko Wiringoma yoba yarashwe arapfa. Nimwasubiye kumubona. Rero ibi ni ibintu donc dukwiye kumviriza nyamakenga canke ko ushiramwo bwe gushishoza kurenze. Mugabo nikitabuza yuko yoba yarapfuye. Inde Joseph Kabila. Ko abarundi barayamaze bati nta ndundi vugira ku gasozi ubuso. Wewe warabaye president w'igihugu kinini nka Kongo ugacupfira mu buhimbiri uriko uragirira inama muri ghetto walaye. Urumva Kabila gushora ubuhanza muri Uvira impande ya Neva yankinyeshamba urumva kuza kwa abantu FARDC ikontrola urumva yuko vyari koro iva mudahuza nizera ry'Imana ndakora yini opfubaye muri Uvira mutarabagenzi ubwo tije turemerana ntuvubaye muri Uvira none wo habagoda ibintu vy'igisagara ciwacu si ibintu batwarira kuminywa nk'abajya mu Rwanda ngo twaguze ngo icumu ngo twaguze ngo imbugita ngo twaguze ngo inkoho twese kujya bimeze. Hello abakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Turi imbere ya kamera ya Gatech. Turi kumwe n'umutumire wacu Kodi. Uko fresh? Meze neza cyane Mr Vibe. Amina kuona muhungu warumbije igicuya. Wapi akanya mwiki gisagara ko abantu kwiruka cyane rero gutora umuntu usanga bitoroha cyane. Ariko meze bon. Meze bon sana meze fresh. Yego vraiment. Meruka gutumira mugenzi wawe yani wewe yaje aduha makuru amadasanzwe pe. Bayitwa makuru y'ubutasi. Ash intelligence. Uwo bita umusesanguzi. Aho mufadikanije zo batumira muze mukorane rero Dawe kwera ico gisasa. Bizovana n'abakunzi bawe nibabikunda tuzoza nibatabikunda nituzoza. Abakunda kuvuga yuko izi ntambara muzikamisha. Nta bindi mukorera atari byino ntambara yo muri Kongo. Abazikamisha nabo mu Rwanda je deja ndi umunyeshuri niga muri université. Atari babizi je ndacyari umunyeshuri. Niga muri université. Urumva rero kumira ko ndikunda kamisha ahubwo abakamisha nibajya mu Rwanda baza kwibayo hama bakiba y'ubutari. None bivuga uko nyene. None kari bazikamisha mwo none wocu ubwa je Kodi ko nkamisha mu ntambara gute harimo nibere ngahe Bujumbura. Azikamisha mo nibajya bagenda kwiba y'ivyo bibayo je ariko simubwo ujya hago jewe nkora reality ntanga reality y'ingene ibintu biko biragenda. Abavuga ko mubesha nabo umuntu wese bivanye n'imyumvire yiwe arafise uburyo ashobora gutahura mu ikintu umbwiye yuko mbesha mu gihe hari wowe urashobora kuvuga ko nakubeshi mugahara abandi babibereye kuri tele yaho ico kintu cabereye bakavyemeza ko ari ivyo kandi nibo baha amakuru amakuru tuyahabwa n'abari ku mirongo urumva iyo tubabwiye ikintu twebwe n'abantu badukorana bamaze kubimenya vyatumye mbere n'akavuduka bijyanye n'amakuru byo mu Rwanda nubwo bifise fan base iri hejuru cyane abantu benshi batakivyizera nabajya baroki baskovia parce barabonye ubuhimbiri bakoresha mu kubesha yuko abarundi bamaze kubuhinyura no kubwira ko bari bamaze imyaka n'imyaka bemanga yuko M23 idakorana na leta y'u Rwanda mugabo mu kubamaramaza neza mu kubambura gahuzu mu kubacafuza president wabo yaciye avyemera inyeshamba nkuru yaciye ivyemera baze kuvyemera babandi bose bakoreshwa nk'ibi stati baroki basukovia bajantije de unabandi benshi bakoreshwa muri izi ntambara babesha utuntu bagenda barindendekanya utuntu uyu mutama wari karipfira nikuri yabwiye ati je ndakorana n'izi nyeshamba bo ntibari barabihakanye aha mu byo twavuga
mubone ko harimo ukuri cyangwa harimo kwerekwa cyangwa ibintu nyene vy'imyuka nk'ivyo nyene. Ariko Rocky ashikiriza amakuru nkuko nawe wose sangura none nikosa mbere urakoze cyane. None bwahize ikibazo mugomba bari Rocky ntasesangura ivyo avuga arabihabwa. Ivyo avuga arabihabwa afise uwakorera kandi yamurisha. None Kodi wowe none kutavuga president nabi none nawe agende kuvuga umukuru w'igihugu amurongoye nabi. Nta mu president je wawe erga iyo ndiko ndakubwira ibi nuko mba afise proof bijya binyamakuru byo mu Rwanda sinzi yobona yibikoze inkuru bikora inkuru imwe bose cyari imwe barayihabwa agahabwa order ingene bagiye gutwara iyo nkuru bose bakayikora ubutumwa bavuye muri presidence y'igihugu cy'u Rwanda. Hajya president Paul Kagame ni wabwa ati genda mukora ibi nuko bimeze bwatwebwe na neva no kumubona ni nta nuko twanatuzi muga wewe mu Rwanda barabatuma ati genda mukora ibi paske baramaze kumenya ari naco gituma dusanga kuri no TV twabisanze ko bavuga inkuru imwe sinzi kumaze kuyibona. Niyo mpamvu rero uzobona u Rwanda umengo rukomeye kwizimbwa ngurukana bumenyi paske urugamba iyo bariteguye ankonze ya konsequence barateguye urugamba mu buryo budasanzwe bazanamo ama television. Rero president w'u Rwanda yaramaze gutahura yuko kugwanira kwizimbuga bikomeye cyane uko na Putin uno musa agiye kugaba igitero muri Ukraine imbuga ngo namenye zikavuga urabona akagenda akica abasikare ba Ukraine kabisa nibica kabifata bitari biki muga ibinyamakuru bigiye kavuga ati Putin yagiye muri Ukraine yakubiswa rashaya inguvu ziracika niko kamaro ka guerre médiatique abantu batari bayizi. Rero umu president w'u Rwanda yarateguye mu buryo budasanzwe ibijanye n'ibitero byo kumbuga ngo rukanabumenya bwanga muri twivyo nta nivyo tumenyereye ntavyo twari tuzi kandi umenye ko kuva 2015 ibi bitero twabigabwako muga ntitumenye uburyo bw'ibi bitero tuje kubimenya ubu ari uko izizo muri Kongo zivyutse ukuntu bageze ku matake ku bategetsi b'igihugu cy'u Burundi ubundi bwo twebwe vya guerre médiatique ntavyo twari tuzi mugabo ngukuravye cyane akwiza kwambara vyaduhaye umwanya wo kuja kuraba ingene natwe tugiye gukora bino bintu maze bijya bavuga twe dufise antimissile baratera misile bayitejeje ku mbuga ngo rukwamenye naje dutega ivyuma vy'ubwirizi nizimbuga ziwacu rero zikoresha ukuri kandi kinyoma ntikigera gitsinda ukuri nibwo bwirinzi dufise. Yes bwana Kodi usiguye ibintu bikomeye cyane none ugereranije nuko intambara yatanguye nahigeze muri kano kanya ubona agacu kariho muri Kongo ko ishobora kurangira. Muri make abenshi twabanye muri izi ntambara tware babwiye yuko izi ntambara ari intambara ikiraba y'u Burundi n'u Rwanda. Kongo ikaba yatijije ikibuga abarundi n'abanyarwanda mugamwe yuko u Rwanda rujayo mu guprofita ajya amasusore muri Kongo ivyo murabizi haciye imyaka myinshi aribwo busuma buriko burakogwa sivyo muganda kubwiye kuno musi u Burundi bwatsinze u Rwanda hariya muri Kongo ushaka wo vyemera baje muri Uvira urabizi muri ville d'Uvira twahawe itegeko rivuye hejuru muri Washington risinywe ko na president Donald Trump idusaba gukura ingabo muri Kongo byarakozwe umunyarwanda carahikubita amaze kuyikubita ubu vuba mwumvise ko yavuyeyo kubera iki naje nka kuri ino televiziyo ndababwira yuko M23 hajya muri Uvira idafisa ihagaze kubera ko mu misozi yose ihanamiye Uvira yari yamaze kuba yambagwa n'abasirikare ba coalition ya FARDC ibire byaratumye byateye impungenge yuko kino gisigare cy'u Rwanda kitari gukomeza kuba muri Ville d'Uvira kandi mu kuba muri Ville d'Uvira bisaba kuba uhuza na General Neva mudahuza nizara ry'Imana ndakora yini wafubaye muri Uvira mutarabagenzi ubwo tije turemerana ntuvubaye muri Uvira none wo habagote uvuze uko ushatse kuvuga ko igisirikare cy'u Burundi cyasubiye muri Uvira ku Kenge. Jewe twarumvise igisirikare cy'u Burundi kiva muri Kongo ariko ntitwabonye gisubirayo mugabo kundi ruhande nyene iteka yaravyemeje avuga ati twebwe asikare bacu bari iteka yarabivuze nanje rero sinje kubiharira menya yuko bariyo narijya ibintu vy'igisirikare cy'iwacu si ibintu batwarira kuminwa nk'abajya mu Rwanda ngo twaguze ngo icumu ngo twaguze ngo imbugita ngo twaguze ngo inkoho twese kujya bimeze ibintu byacu babikora
polipoli mu yandi majambo rakekeranye none jeje gashaka ko ntari umuvugizi ko ntari general de brigade Gaspari baratuza iyo bandiwe nari kubivuga cene nawe muzomutumira umunsi mbona asigaye nitaba ama televiziyo akayabi biganiro mwarayibonye muri kiganiro cyitwa Main Switch gica kuri Buja TV yara aci namwe rero mushaka kumutuma kumukamaza ati none muta heko ko rafiseyo babasore bawe hariya hakurya bariyo none ko twumvise yavayo basubiyeyo gute hama kabisura none si bisanzwe yes bwana Kodi nanagutumye ko inyuma y'urupfu ruko ruravugwa guwo bita Joseph Kabila yahoze arongoye igihugu ca Kongo abakunzi bacu baratubaza tutumire kwa Musasanguzi Kodi dutumire ko wundi yaheruka nga ariko wewe ni unarose hafi mbega ukuri nukuwe urakoze cyane Mr Vibe kumbaza ico kibazo ubundi bwo cyo kibazo kucishura sindi muri babanyarwanda ndagihurudukire ko ndakubwira ati ngo yapfuye cyangwa aracariyo ni kibazo gisaba ubwenge bwinshi ko ibi bintu vy'imfu zo mu Rwanda n'abo mu nyeshamba dufatiye mu nyeshamba z'u Rwanda ko urabizi na Kabila kari origine rwandeze ndazi yuko abeshi mutabizi mugabo inkomoko yiwe ni mu Rwanda sivyo haize imisi ngana gute mwumvise bavuga yuko president w'igihugu cy'u Rwanda yapfuye Paul Kagame navyo mwibuka ntivyavuzwe yego haize imisi ngana gute mwumva ngo colonel nanga ngo yarashwe ngo avuye mu gisagara ca Goma ngo arapfa mwasubiye kumubona Kagame ni mwasubiye kumubona haize imisi ngana gute mwumva yuko Wiringoma yoba yarashwe arapfa ni mwasubiye kumubona rero ibi ni ibintu donc dukwiye kumviriza nyamakenga canke ko ushiramwe bwe gushishoza kurenze mugabo nikitabuza yuko yoba yarapfuye inde Joseph Kabila ko abarundi barayamaze bati nta ndundi vugira ku gasozi ubuso ibi byose birashoboka iri cyo Joseph Kabila cyo no bivuga ko ni iki hari kwigenekezo rya 13 ukwezi no kwa 0 uno mwaka turimo aho inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zari zifise rencontre iri kirabera muri salle y'amanama iri hafi ay'igituro ca Karundu canke ya Paul Karundu niho inyuma y'iminota mike haba ico bitwa bombardement aérienne muri ico kibanza bari barimwo harabaye ukuraswa kw'ikibanza bari barimwo aho mbere bo mu matangazo basohoye bavuze yuko arabasore baneva ngo babarashe mugabo nta cemeza nta uramenyekana bana Musasanguzi yatubareye yuko ntibamenye ntawo zivyabarashe urumva nayo sinje kuvuga ngo barashwe n'aba mugabe iconzi nuko baba bararashwe n'aba bamwe mu bo bihanganye kuwarisha FRDC pointre niyo yoba yararashe ijyanzo y'amanama rega ndakubwire bino bintu ngene vyagiye birakwegana bamaze kuharasa haravugiwe amajambo menshi yuko bamwe mu bategetsi ba M23 baba bahapfiriye haravuzemwo General Sultani Makenga haravuzemwo Byamungu urumva ujya mu general wo muri M23 pardon haravuzemwo Joseph Kabila Kabange ubu nyine ariko aratrendinga cyane ko yapfuye haravuzemwo na Wiringoma haravuzemwo n'uwarasanzwe twara Mairie d'Uvira wa mu mama haranavuzwemwo uyu yitwa Mugisha Frank umufisi wo mu gihugu cy'u Rwanda umva ni benshi bavuzwe muri ya bombardement yabaye kuri Paul Karundu urumva yes rero kugeza uno munsi muri abo mvuze atari General Makenga nyamba batihenze yo yarabonekanye nta numwe arasubira kubonekana hano na hano nta numwe araboneka muri bajya bagabo bakoma abo bose mvuze bari muri iyo nama ivuga ko hari muri iyo nama nta numwe arabonekana numwe ati rero bishoboka bashobora kuba barabariye bagapfa bakita bo bakoreye ega birashoboka none hari kuramba kudapfa kandi hakwisi najyange gitsinda urupfu ndabizi nubwo tuba dukomeye uburyo bose dukomeyemo iyo dushitse imbere y'urupfu tukavuga ati warupfuwe nawe turagusariye kubera ko nawe urumva uratimba mu urahambaye wewe rupfu nk'abajya biwanyu bita ngo ba general rupfu ni kubera bazi ubudahangagwa bw'urupfu sizina riza aravore sivyo rero abo bose bari mu iyo bavuga ko bwari mu iyo nama no musi ntasubira kubonekana hamaze kuraswa ijya Paul Karundu twarabonye izinyesha baz'u Rwanda zirotira
urumva mu buryo bitari bizwi ko barihetse ku proclame ko batazova mu gisagara ca Uvira mu ginyuma y'imisi 2 hamaze kuraswa barahavuye. Iyo ni fact yerekana yuko bashobora kuba barahaburiye bamwe mu ndongozi zari muri AFC M23. Inyuma y'imisi mike twarabonye bamwe mu bavuga ko bari bahapfiriwe basubirizwa, sivyo barasubirijwe nka Wiringoma ntiyarakira umuvugizi w'izinyesha, ariko barashobora kugira ivyo kugira bahuma amaso abantu baryoherwa. Sivyo gusa umwe yarasubirijwe, biravugwa yuko na ntuzenya bivanye na titre yarafise yoba yarasubirijwe Kabila na makuru ntigenda ko runono kumbure ntwayamenya tuzoyabazanira, sivyo rero bisho kusanga inyeshamba zarakubiswe Kabila yarapfuye mugaje ikindi kintu nokongeraho yobapfuye nkimbwa ndakese. Wewe warabaye president w'igihugu kinini nka Kongo ugacupfira mu buhimbiri uriko uragirira inama muri ghetto wala umva upfuye nkimbwa kandi wari umukuru. Ariko wewe wavuga yuko yari karaturatuzwa kandi ashaka amahoro, none wagomba acaja kuri presidentiel yashaka amahoro inde Kabila yaje muri AFC M23 yari isanzwe ibaho, ariko ntashigikiye ubutegetsi bwa Tshisekedi. Ntabwo ashigikiye kandi we yahaye igihugu Tshisekedi. Wumve rero wumva ukugambana. Reka nkwereke igituma bacanye mu bano bagabo. Uyu ntuzenya Kabila se wiwe yatwara Kongo yishwe n'abanyarwanda kubera ko hari ivyo bavuganye n'abanyarwanda atashira mu ngiro buryo u Rwanda rwariganza kuva kera, sivyo ruca rubwira Kabila u Rwanda ariko ndavuga ati we tukatubwiye igihugu nutakuriza ivyo tububwiye tuzokumena amagara, urumva niho baca bamuha igihugu Kabila agitwara kandi barumvikana gusa M23 yari hari kuri Kabila ntibumve ngo ntiyari ihari yari ihari, urumva ariko ntiyamugwanye yaragwana nyene. Haro nibice yagira afata za 2012 yongera iravamwo ni erega sivyo kuri Tshisekedi ni vya kera rero kuri Kabila M23 yari ihari, sivyo rero Kabila M23 barabanye kandi arava ku butegetsi. Uno munsi yaraje kwifadikanya n'izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda muga entreta inkuru y'umwana isubira inyuma. Izinyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda Kabila zamutegetse kubaha amamiliyoni menshi chaque mois muga Tshisekedi amaze kuza acaravyanka. Amaze kuvyanka u Rwanda bati gana Kabila wabonye uwo wasizeho katekara kuri kizi byose twarumvikanye bacagagaza uburyo bwose kugira ngo bakureho president Tshisekedi ahari na hinduru zavuye. Kabila president acaza kwifadikanya n'inyeshamba yari president kameme bacuza kubinyeshamba uko gukora amanama nakaragaciye mu nyamba baramurashe I don't know avyonzi ariko ntanduri vugira ku gasozi ubusa ariko hariho nibindi vyerekana yuko kandi rukuru niyo nkuru ariko hari ibindi vyerekana yuko Kabila atarashwe, sivyo ati nibiye icambere Kabila ntashobora kuja mu kibanza badafitiye controle y'ikirere. Mwibuke ko M23 ngaha muri Plaine de la Ruzizi aha donc nka Sud Kivu yose nta controle y'ikirere bahafise. Ikirere gikontrolwa na FARDC. Urumva Kabila ushora ubuhanza muri Uvira impande ya Neva yankinyeshamba, urumva kuza kwaba ahantu FARDC ikontrola, urumva yuko vyari koro Kabila mu misi ndaziko muzomubona nta Kabila yisha, urumva mugabe bitavuze ko yoba yarapfuye kuko abantu benshi bigiza karakajaye iyo bapfuye tubibona umengo ni mikino tuvyemeye bapfa mu mikino bapfa mu mikino, urumva mugabo Jake bajyaga ico ndabazi bajya n'ibivejuru ni vampire bajya gupfa kwabo si ibintu vyoroshe bajya barashobora no gupfa bakazuka kagaruka bushasha. Mbe byoshika Kabila agapfa intambara yo kirangiye. Reka muri make intambara yararangiye niyo mpamvu nakubwiye yuko yararangiye kandi impunzi zitarasubirayo. Impunzi zizosubira nk'iziba muri Uvira zosubira kuko muri Uvira hameze neza kiretse ko frontiere zitarugurwa kubera ko hari abajije batarabikora. Ubundi bw'intambara ziriko zirahera ziriko zirasunikwa inyeshamba ziko ziridogira. Amakuru dufise nuko ibigwanisho u Rwanda rwari rufise ngaha muri Kongo bariko baravyegeraniza hano hitwa muri Mushaki kugira ngo bikunde bayitore bisubiza mu gihugu cy'u Rwanda, sivyo ubu abakongomani bari muri Kongo bari muri M23 bose bafunzwe n'abanyarwanda babafungiye ahantu nta mu M23 w'umunyarwanda yo mu Kongomani bafunzwe n'abanyarwanda kandi ukuntu bimeze M23 yarananijwe nta ngumva ifise zo kugwanira na leta ya Kongo, sivyo kandi ubona barabakoraniye ubu hari abashi baje kubagwana.
icambere M23 iriko irateganya kuja mu mazone do cantonnement mu mazone do cantonnement ntihazoje y'abanyarwanda zone do cantonnement hazoje y'abakongomani rero abanyarwanda babeganje bakongomani kugira ngo haramutse habaye zone do cantonnement abaribo bagendayo hama abo bademobilize abaje mu gisirikare baje mu gisirikare sivyo mugabo umve yuko uno musi u Rwanda ruri ku marembera kandi u Rwanda kwamakara rutsinze rukava muri Kongo wazayendo nayo irabatera mu Rwanda ibi ni ibintu ndisi resecte erega bisha bakongomani besha nuribaza ko vyo kwijana urazi bakongomani bafiriye mu ntambara urazi za rucura abantu bahapfiriye rero niyo mpamvu ndakubwira ati umuzarendo nubundi ntambara igahera nawe ayisoza ku Rwanda uko icyo bitwa revenge kandi bizobaho nivyo biri no muri plan uko ndiko ndabibona ariko bwana umusisanguzi yarigeze kuza ngaha yaradusiguriye hagati ya wazalendo na FARDC difference hagati yabo ego ariko bose bahabuza ukwidegembya kwa Kongo ego none ucirengana FARDC ukavuga yuko wazalendo yo izovyifatira mu maboko none wumva batazomanza kugwana hagati yabo so reka ndababwire itandukaniro riri hagati ya wazalendo na FARDC abenshi murashobora kuba mutabitahura FARDC ni gisirikare cubatswe kuri Joseph Kabila kugeza ubu tuvugana kiracayobokwa nande na Joseph Kabila bumva kizofasha ikirete niyo mpamvu gitanguye kudekona gihemukira igihugu ugwaruka rw'abazarendo bishize hamwe abazarendo n'inko bw'imbonera kure mu Burundi bishize hamwe maze baza kugwana ubusugire bwa basekuru itongo ry'abase uko baratewe n'umunyarwanda kaye batiza guhaguruka urumva nabaje cyane n'abapatriote nkuko mu Burundi vyoba akaba umugwi w'abapatriote tugiye guhangana urumva kandi aba rero bari seriye cyane kutaho ryasikare ba FARDC n'ivyo ndiko ndakubwira basikare ba FARDC beshi n'abanyarwanda harabayemo infiltration y'abasikare b'abanyarwanda urumva kubizera amahigwe make cyane rero wazarendo niyo yifatiye sinzi ko mu binzi kuva ku zitamba zigitangura niyo yifatiye ibintu mu ntoki kugeza ubu tuvugana wazarendo ni cifitiye ibintu mu ntoki kandi intambara zikije mu marembera umwanya n'umwanya irazitsinda reka tuvyizere kode erega bizokunda niko kuri niko kuri bakunzi bagateka imana ko ikiganiro kiko kiraryoha cyane n'akavura kadusanze hagati igihugu cyacu kiri muri klima nziza muhezagiro w'Imana yego vrema kandi najya akavura kaciye kagwa duhejeje gukora ikiganiro ngira barakumva yes turiko turagana ku musozo bwana Kodi muri Kongo haratanguye kuba udusirikirasiyo dutandukanye mbega twavuga ko babikesha ndi ubwo ko amahoro n'umutekano mu gihugu cya mbere nabone baravyivugira uwa mbere bashimira ku isonga ni General Major Evariste Ndayishimiye General Neva Chief Command niyo bashimira cyane kuko ari mu bitanze cyane muri ziya ntambara kuva zigifise ubukari bishamwe zigishoshe yari ritanze bikomeye kandi yarabaye hafi cyane abakongomani na president wagihugu cyahora ziwe kari n'umusivili ariko Neva byagisikara bimenyere kandi urabizi n'abashefu d'etat major biwe bose barabagambanye uribuka nk'aba Christian ciwe bose barabagambanye urumva umuntu akomanda ingabo z'igihugu cyose ari umugambanye ntacu bufise nta gisikare mbewe none yavuze je nzi ko fisikana nasanze afise amayibobo nta gisikare yari afise muga Neva yaramuhaye bayi hafi aramukocinga aratanga ihumure mu bakongomani ndetse anabarungikira abasore baza kubafasha mu gukora amahoro n'umutekano ivyo byose ni ku ntambwe nziza ndetse no kubwitange te ku mahoro igihugu cy'ubundi gifise ndetse yahako n'ibindi bihugu kamahoro dufise ni menshi turayagabaniza n'ibindi bihugu kandi shobora gutangisha udafise urumva ibi rero ni intambwe nziza ku Burundi bwacu kandi vyerekana yuko uburundi butigera bufatikanya n'umwasi ko bundi babo ari abantu bahamiye amaronko bari guca bafatikanya n'umunyarwanda bakibizo nzahawe mugabo suko bimeze tugira ibisengeye tukabijya bike tukabijya ari bike tukiryamira kare ariko Kodi imivumo ko turarangiza uvuze Burundi ngo nta nyungu bofise none bagiye kugwana uko nyene icambere uburundi mukujayo Kisegedi ni babwete ndabahaye akace n'imiyimbiri nzahawe cyo mwomenya nuko Burundi mukujayo habaye ubwumvikane
bw'amareta yose nko gufashanya mu vy'umutekano none uno munsi jewe inzu yiwawe ihiye wewe Mr Vibe tubana nkashaza n'indobo nkazimya ucuma amahera ndagira uzobukoze devoir wokoze nk'umubanyi wanje nuko bimeze rero ni uko nakongi twe dutewe n'abashobora kuza kudufasha umva rero birumvikana biratahuritse yes ego nubwo hari abandi babivuga ukundi bakabizana mu zindi zihari mugaba bizana kugira ngo bashobore gutesha agaciro donc bereke amakungu bacafuze abategetsi bacu mu maso y'abene igihugu mugabo ni swat twaramaze kubimenya ko direka ndagushimira nanje ndabashimiye cyane yes bakunzi ba Gatech TV turabashimiye umwanya mari kumwe natwe kandi nizere yuko ano makuru hari ico agiye kuduhishurira kubyino ntambara ya Kongo ciao ciao